mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishyirahamwe Fokode. Kuri uyu wa munani imyandagaro tuza gushimikira kuri leta nshasha iheruka gushingwa mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo umurengera. Abashikiranganje 11 kuri 15 bahahora barakuwe hagenwa bashasha nkuko vyagenze ku nama nshingamateka yamutse ku matora yavuzwemwo ubusuma bukabije. Leta nshasha nayo nyene igizwe n'abanywanyi ba CNDD FDD. Mbega none hoba harurukiza abarundi biteze kubagize iyo leta nshasha? Abagenwe batandukaniye he n'abakuwe? Abo bagenwe bo bari bakwiye kwibanda ku bibazo ibihe kugira ngo abarundi bave mu marira barimwo, amarira turukana cyane ku bibazo by'ubutunzi. Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cyo kuri uno munsi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana ari nawe agira babwire abatumire dufise kuri uno munsi n'ingene ikiganiro gitunganijwe. Alice, nimba munyumva mwiriwe nakaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko baradukurikirana bose. Nkuko weje kubivuga uno munsi tuzakuba turi kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, kaze muri kino kiganiro. Murakoze, ndabaramukije abadusangiye ikiganiro n'abaza kugikurikirana bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Professeur Jean Ndenzako, yahoze yigisha mu gisata c'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi mbere no muri kaminuza yo mu Rwanda. Professeur Ndenzako, turabaye mwiriwe, kaze muri kino kiganiro. Professeur Ndenzako, ngira mwo kugurura kamikro kanyu mukaramutsa abariko baradukurikira. Sorry sinabibonye. Ego mwiriwe mwese abudusanga ikiganiro n'abariko baratwumviriza. Kaze muri kino kiganiro. Umutumire aza kwagira gatatu ni Professeur Atanazi Karayenga, mumenyesha makuru yigenga, akaba mbere no mu nararibonye z'abamenyesha makuru b'abarundi. Ngira ngo mukanya aza kuduga nawe nyene aze kuramutsa abariko baradukurikirana dushobore kubana muri kino kiganiro. Nkuko mugenza Gilbert Niyonkuru yabivuze, rero kino kiganiro kiza kuba gifise ibice bitatu. Mu gice ca mbere kiza kumara isaha, tuza guha ijambo abatumire bacu baze kudufasha kugira umwihwezo w'iyi leta nshasha iherutse gushingwa. Mu gice ca kabiri naco nyene kiza kumara isaha, tuza guha akarya bariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo abatumire, eka mbere banashobore kunganira guterera ivyiyumviro muri kino kiganiro. Mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma kiza kumara iminota 30 gusa, abatumire bacu baza kurangiza bagira intererano kucokogwa kutunenge tuzoba twabonetse mu byashikirijwe n'abafashe ijambo batandukanye. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X, Facebook na YouTube vya Fokode. Mugenzi wacu Jerome Kazabukeye niwe ari mu buhinga bw'ivyuma ariko adufasha kugira ngo amajwi abashikire kuri izo mbuga zitandukanye. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice Hakizimana. Nibutse bariko badukurikira ko umutumire agira gatatu ndamubona ku murongo. Professeur Atanazi Karayenga, mwiriwe nimba muriko muranyumva? Sinzi, ngira kumbure nabona umenga turi kumwe ku murongo, ngira mukanya baradufasha. Muranyumva Professeur Karayenga? Ndabahaye mwiriwe nimba muriko muranyumva. Kumbure ko ngira haracari boye Ndabumva bishwangaraye, ndabumva biza kurikirana neza. Ndakwishawisha mugabo sivyo bose, ndabumva cyane. Mwiriwe neza cyane. Mwiriwe nabo dusangiye ikiyago, nabo dusangiye urugendo. Ego, ngira kumbure mwoshobora gusohoka mukagaruka kwinjira gushasha kugira ngo amajwi bishobora gushika, birakunda gushika. Mwomera nk'abasohotse mukasubira kwinjira gushasha kugira ngo tubaduze gushasha, kumbure ico kibazo c'amajwi cyo kemuka. Reka mukunindira ko tubishira ku murongo, tuhere kwa Pacifique Ninahazwe. Leta nshasha iheruka gushingwa, abashikiranganje bamwe barakuwe, haza mwo bashasha, hari n'abandi bagumyemwo muri leta. Muri Fokode mbega mwarashimishijwe
n'iyo leta nshasha uko yatowe ni giki nimba mutashimye cyo bari gishasha kuvyo mwari mwiteze? Ego murakoze. Sinzi ko twoshobora kuvuga ngo hariho icyo twari twiteze, icyo kiragoye, gusa umuntu arashobora kugira icyo avuze ku byo yabonye. Nayo ubundi muri rusange nta kintu kinini numva tuba twiteze ku ngingo ziriko zirafatwa muri kino gihe. Icyabonetse cya mbere nk'uko byari byitezwe bwa mbere bwo ni uko Gervain Ndirakobuca yavuye mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Hari haciye igihe kitari gito avuga ko ashobora gukurwa, handi agakekwa ko ashobora no gutanga imihoho. Haravuzwe cyane ingene imigenderanire yabe n'umukuru w'igihugu, mbere n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yateye imera nabi. Ibyo rero bikaba atanumwe byatangaje kubona baronse akaryo keza nyuma y'amatora kuko uca bahindura umushikiranganje wa mbere, bakanaronka n'ingene burasohoka neza atamaramajwe ibi byo kucamujana mu nama nkenguzamateka. Ku bijyanye n'abandi bashikiranganje, duhere ku uwamusubiriye aje kuba umushikiranganje wa mbere. Si umuntu mushasha, yari asanzwe ari muri leta, yari amazemwo amezi 7 ari umushikiranganje ajejwe iby'ubutunzi bw'igihugu cya leta. Nestor Ntahontuye, abarundi bari bamuzi ku bintu bike cyane muri ayo mezi make yari amaze. Yatanguye kuvuga cyane ariko aravuga ko adashobora guha amakuru ibinyamakuru byigenga. Ibyari byatangaje benshi kumva mu gihe cya none umushikiranganje yemanga ko adashobora gutanga amakuru. Hanyuma igikorwa gihambaye yaramaze gukora kwa rugushinga uburyo leta izokoresha muri uyu mwaka 2005 gushika muri 2006 ryo bita budget général de l'État. Hanyuma umuntu aravye iryo tegeko yashoboye gutoza rijanye n'amafaranga leta izokoresha, mu bintu vyabonetsemwo ku ruhande rumwe n'amakori yagwijijwe ku banyagihugu bato bato, bona hari amakori menshi yagiye arabashigwako. Ku rundi ruhande naho ningene hadugijwe amafaranga leta izokoresha bimwe mu bisata biboneka byadugirijwe amafaranga, bikaba nk'igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu. Nko ngaho uravye nk'umwaka w'imbere, igisata c'umukuru w'igihugu cari cahawe amafaranga agera ku miliyaridi 70, ariko muri budget shasha amafaranga azokoreshwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu acaja kuyashika imiliyaridi 121 zirenga gato. Ukaca wumva ko bongereje ko nk'imiliyaridi 50 mu yazokoreshwa n'umukuru n'ibiro by'umukuru w'igihugu gusa. Hakaba nko ngaho amafaranga amwe agoye no gutahura, nuko haratangura nk'amafaranga yitwa ko ari ya intendance akoreshwa nko mu gusuma ku mukuru w'igihugu. Twagiye tubona ingene amafaranga yagiye aduga kuva muri 2023 arava ku miliyoni 300, mu nyuma baraduza agira 350, mu nyuma bagira miliyoni 720. Abantu bagira bati mukuru w'igihugu asumisha miliyoni 2 ku munsi. Ubu rero ukazubona kandi baciye bashira ku miliyaridi miliyoni 200 bizana miliyoni 3 ku munsi. Ukabona ayo mafaranga ingene aguma adugiwe atari ko bigenda nko kucegera ku mushikiranganje wa mbere. Ukibaza igituma ku mukuru w'igihugu ariho haguma haduga ayo mahera. Hari amafaranga bamuhaye miliyaridi 15 ngo yo kubaka ngo inyubakwa zimwe bita ngo zifise akamaro ngo communautaire. Umuntu akibaza igituma ibiro by'umukuru w'igihugu ari byo byoba byubakisha amazu
kandi hariho ubushikiranganji bujejwe ivy'inyubako, ukabona bamudugirije amafaranga bita ngo appui aux bonnes initiatives yavuye ku miliyaridi 5 akaja ku miliyaridi 9. Umuntu akiyumvira ayo mafaranga yamakora ibiki. Ndibuka kera hakiri Petero Nkurunziza ko ari amafaranga yatera kenshi mu nama nshingamateka, ico gihe bamuha miliyaridi 2. Urumva ageze kuri 9, ayaha bande akora ibiki. Rero ugiye kuraba umushikiranganje wa mbere aje aboneka nk'umuntu umenga arahembwe, ashimiwe kuri ivyo yarahejeje gukora ku rugo rw'umukuru w'igihugu. Ibiro by'umupfasoni w'umukuru w'igihugu byaradugirijwe amahera bikoresha. Wumva umengo azoba aje ari umushikiranganje wa mbere, nko ijambo ry'igifaransa ngo ari sumi, umushikiranganje wa mbere yubaha cyane umukuru w'igihugu, mukinagizwa w'umukuru w'igihugu, kurusha uko byari bimeze kubahavuye General Bunyoni na Gervain Nderakobuca. Vyageraho bavuga ko bashobora kuba bameze nk'abashobora guharira canke bahangana buhoro buhoro n'umukuru w'igihugu. Ku bandi bashikiranganje rero umuntu agiye nyaruka, wavuzwe cyane ni nk'umushikiranganje mushasha wo kwivuna abansi. Uyu yari mu bashikiranganje nka 5 ba mbere bahora bidogerwa cyane, bisata bari bajejwe byafatwa ko umengo barananiwe. Aho hari uyu Marie Chantal nije imbere yatwara ivy'ubudandaji, uravye ingene yagiye ashinga ibiciro bikamunanira kubishira mu ngiro, afashe ingingo nyinshi. Karaba ingene ibiciro vyaduze ku rugero rurengeje, karaba yari umushikiranganje bose bafata bati uyu mukenyezi asa n'uwananiwe. Kandi umuravye kuva mu ntango ri mushikiranganje bishoboka ko ari nawe wenyene yatanguranye na Ndayishimiye akiri muri leta. Mu ntango yaje yahora ari umukontable mwishira hamwe, ashika giga umushikiranganje ukumenyesha amakuru, bitumvikana yarazwi muri politike. Ico gisata bari bamuhaye nta na hamwe yaboneka yari yanagikozemwo. Ava muri ico cajaho muri commerce yahora biba uko byahora bimeze. Ubu naho adugijwe ku umushikiranganje ukwivuna abansi, agira kabiri mu rutonde rw'abashikiranganje. Kamenga hashimiwe umuntu yananiwe kuko hari hamuri kwiyo myidogo myinshi. Sinzi ko Pacifique yoba ari karatwumva, ariko numva umenga amajwi yiwe yagiye. Avuga ko yari mu avocat, yari muri conseil supérieur de la magistrature. Ririko riragenda, sinzi ko muri ko muratwumva. Unyumva? Muranyumva? Amajwi yanyu yari yagiye muri ko murasigura ibijanye n'umushikiranganje wo kwivuna abansi mushasha, sinzi ko mwosubiramwo aho mwari mugeze. Nuko ntazaho nagaruke, ariko reka subiremwo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi navuze ko yari yatanguye kwinjira, ari niwe mushikiranganje wenyene yatanguranye na Evariste Ndayishimiye akiri muri leta. Uyu mushikiranganje nagize nti imbere akinjira muri leta ni yari umuntu azwi mu banyapolitike. Hanyuma yaje ava mwishira hamwe ryo muri société civile, ari umukontable. Ava ngaho agirwa mushikiranganje wo kumenyesha amakuru, aho abantu bashobora kugira bati none comptable yadutse gutaba wo kumenyesha amakuru atigeze akora muri ico gisata. Aho ntiyatevyeyo shigwa muri commerce navuze ingene ibintu vyatiye biyangara mu kiringo ciwe mu bashikiranganje bidogerwa cyane ko ataco bashoboye, ataco bashobora kwerekana bamaze. None ubu naho ni waciye aduzwa hawe kwivuna abansi, agira kabiri mu rutonde rw'abashikiranganje. Umenga arahembwe, umenga arashimiwe, ari naco gituma uyu mushikiranganje benshi ubona muvuga ko badatahura ingene uyu muntu yadugijwe kuri urwo rugero. Ariko igishasha cyo nyene kikaba ko ari ubwa mbere mu Burundi turonse umukenyezi abaye mushikiranganje wo kwivuna abansi. Novuga undi mushikiranganje yavuzwe ko cyane ni umushikiranganje mushasha w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, Edouard Bizimana. Uyu ni umushikiranganje yahora aboneka cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, yakunda kuba ariko arishorana nabi n'abantu. Tweho nko mwishira hamwe Focode yavuze ngo turi une organisation satanique, no kuvuga shira hamwe ngo rya shetani. N'umushikiranganje wabona yirigwa ratukana n'umushikiranganje atuka umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu cy'u Rwanda,
umushikiranganje abonekamwo imvugo z'amacakubiri zimwe zikomeye cyane kuko yatuka nk'umushikiranganje Olivier Duhungire w'u Rwanda amwagiriza ko yoba ari umuhutu yagiye kwiburisha bagakorera abatutsi ibintu imvugo wumva ziteye isoni ku muntu yoba yohabwa amabanga yo hejuru gutyo jewe n'umushikiranganje ntaratangaye ivyo ndabibonye kuko twigeze guhura muri 2014 serukira Burundi mu Budagi mu nama cyo gihe ivyo namwumvisemwe byari biteye ubwoba sintangara mbonye ibi bintu yaramaze imisi abandanya kwandika undi mushikiranganje aboneka n'uw'intwari hagati mu gihugu uyu nta byinshi cyane azwi ko yamaze igihe kitari gito akora mu biro by'umukuru w'igihugu nka chef de cabinet mu minsi heze yavuga ko ari we yoshobora kuba umukuru w'inama nshingamateka birapfa umburengira kwabaye kumushumbusha mu kumuha ico kibanza mu rutonde rw'abashikiranganje ari waca atangura uwundi muntu aboneka yavuzwe ko cyane n'umushikiranganje w'abakozi ba leta Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia uyu yari yakuwe muri Nyakanga 2022 aho yari munyamanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu chef de cabinet civil wibuka ko yakuriwe rimwe na General Arengiyombe Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere bano bantu bagirijwe ibintu by'ubusuma bukomeye bagirizwa ko bafise uruhara ngorane z'ubutunzi zari mu gihugu yari umushikiranganje yari ico gihe chef de cabinet yari afise inguvu yagabi banki nkuru y'igihugu abagabi perereza amafaranga akoreshwa mu iperereza umushikiranganje yaboneka ariko arubaka ibintu bikomeye cyane iwabo ibintu by'amafaranga menshi umuntu avuga ko yakubiswe Musa kugwa ngo agiye gusubira gutora amafaranga yo bari yashize mu biro rero benshi bakibaza impamvu we watahanywe nkuko General Bunyoni yahavuye hanwa ahubwo akiyagaruka agashimirwa bamwe bagira bati nikimenyane kuko we yoba ari inshuti y'umukuru w'igihugu ariko kandi bica byica ikizere kumbure nimba hoba hari abantu bakigifise kw'intwari igiye kugwanya ibyo kugira biturire kuko wavuzwe ko ibintu nk'ibyo akaca duzwa kandi gushasha atigeze acishwa no mu butungane ngo yisigure bitera amakenga abandi bashikiranganje ubona benshi n'abantu menga n'abahinga batari bazwi cyane mu bya politike ubona abantu menga bahamagariwe nyene byo bari basanzwe bakoramwo umushikiranganje mushasha w'igiga ca leta yahora ari mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ari we yakoze yambona kazozo umukuru w'igihugu akunda kuvuga umushikiranganje w'imenyesha makuru asanzwe ari umenyesha makuru Gabi Bugaga umushikiranganje yagiye mu by'ibikorwa bya leta ari umu engineer yahora bikoramwo n'abandi urabona ko hari ibisata bisa n'ibyo bahora bakora ariko atakintu kinini abantu babaziko norangiza ngira nti leta ifise igihushane kuko uravye amatora aheze kumviriza ry'umukuru w'igihugu yari yavuze aho yagira ati bihaye amajwi ashika hafi 100% mukuru w'igihugu akavuga ko abarundi bashimye ingene leta yakoze ku buryo bose bahavuye bafata ingendo yo kuja ngo inyuma y'umugambo umwe bose avuga ko basigara abasende FTD rero uravye ingene leta nayishinzwe ubona mengira hanywe yahahora yo kwandira ko buca aho bashikiranganje bahindurwa ku rugero rurenga 73% cize mu ndira ko buca baca 75% ari leta yoba itsinda amatora ku rugero rw'100% ziba bigoye ko leta itsinda ariyo ubwo nyene ikihanwa ico nicumvikana yo muri ivyo bibiri hari aho yatubeshe kanatsinda abarundi bo iyo leta yahahora bayifata ko ari leta itagira inyishu ku bibazo bafise ari leta yananiwe ivyo nivyo bica byumvikana iyo leta iciyihanwa mu gihe bitokumvikana ko leta yakoze ibitangaza igashimwa n'abarundi bose yohanwa ku rugero rungana gutyo bona hari igihushane ku vyavuzwe bivuye mu matora n'ingene leta iciyihanwa murakoze Pacifique Ntahazwe Professeur Jean Desako Pacifique Ntahazwe yaje kuvuga ibitari bike kubijanye n'iyi leta iherutse gushibaho ikibazo n'icakindi yagarutse kubijanye na bamwe mu bashikiranganje basa n'abananiwe mu bushikiranganje bahoramo cyane werekeye byerekeye by'ubutunzi mugabo bagahabwa ubundi bushikiranganje bukomeye mwebwe muri rusangi iyi leta mwayakiriye gute muyivuga kwiki urakoze Pacifique yavuze ibitari bike sindabigaruka ku mugabo
ikintu nari niteze simvuga byinshi nari niteze yuko agatima ko guha akazi abantu b'inshuti n'abagenzi b'inshuti n'abantu bo mu miryango kagabanuka hanyuma bakazana plus d'inclusion kuko nico cyonyine kizotuma abantu bose bisanga ko batwaye neza. Ngarutse rero kuri kusho niteze niteze nuko l'administration va rationaliser nk'uyu mu premier ministre signale ya mbere yatanze sana murasira ko uravye decret ya mbere canke mu zambere basinye ni chef du protocole adjoint n'abakonseiller batandatu muri intendance. Ndumva ko gatima ko l'intendance ubu niyo priorité umushikiranganje wa mbere na president basinya decret. Abo bakonseiller ba intendance batandatu simbona igituma bakonseiller ba intendance simbona par rapport y'ibintu ingorane dufise iza kuzana. Hariho conseiller chargé des services du protocole, conseiller chargé de l'administration, conseiller chargé de la logistique, conseil. Donc uravye amatitre yose arasa niyo decret nibaze yatanguye logistique, administration, service de l'intendance abantu batandatu. Je nzi ko bahera sur le premier décret bazana des équipes techniques sectorielles batangura kwiyumvira ama dossier ingorane dufise na poseje un petit diagnostic y problème dufise ngaho mukanya ndaje guposa n'ikindi sur les priorités du gouvernement. Ariko abantu batandatu ba protocole ku ministre ya finance azire problème budgétaire dufise sinzi ko bahera sur des conseillers sur la communication économique, sur la macroéconomie, les équipes sectorielles renforcées. S'il fallait changer les gens kuko urabona ko kwadresse izi problème z'ubutunzi ntituzozigira n'abakonseiller ba logistique n'abantu bagira mwaje kuri bio decret nuko ingene ivuga na ishesho ntayeniteze ko bazohindura bakazana abantu nyene bashobora kugira des dossiers tuzojana mu babayeur n'aba partenaires tuko augmenter le niveau qualitatif des discussions n'aba partenaires ko turabikeneye ntituzokubaka infrastructure avec la taxation locale ibishoboka on est tabou ico rero cyo guhakaza abantu babagenzi niki uravye umwe wese muri conseil des sages ugafata bajya 13 ukadiviza par 2 urashobora kubona kiyamene iki kuzana abantu rero badafite même dénominateur ugateranya abantu bazi ibiharuro urazi nta somo ushobora kuronka. Ngarutse kuri mwe mushikanganje ni nabanje peut-être nja kuvuga wenyene namwanditse ko cyane kuri Twitter ngaha du commerce ko bamuha défense ivyo ntavyo nzi mugabo ko aguma muri gouvernement jewe de mon point de vue n'igishima kamwe de mon point de vue la capacité de résoudre les problèmes abantu baramwidogeye baridoga mugabo ntibari bazi ko bamutumye ibintu bidashoboka nta mushikanganje numwe naho yabavuye kwiga he nafse experience bubwira ngo uzane contrat de prix en matière de pénurie cyangwa bakugwire ngo contrôler une inflation causée par des politiques monétaires expansionnistes la banque centrale etc. Hama we ngo bakugwire ngo uze gukontrola une inflation il n'a pas les instruments pour contrôler l'inflation. Ivyo rero ni abantu rimwe batuma ibintu bidashoboka umuntu hama agasa n'uvyemeye mbwa akabitorera inyishu bavuze ngo contrôler des prix ou contrôler prix gute alors que l'inflation est générée par les déficits budgétaires, l'inflation est générée par les politiques monétaires expansionnistes de la banque centrale. Abantu bateye inflation ntibari kugaruka ngo bamubwire ngo na contrôler les prix, c'est impossible. Mugabo je pense qu'elle a été intelligente azana ico bita les prix plafonds, les prix planchers, c'est-à-dire donner une fausse solution à un problème insoluble. Urabona abantu baciye banabiye abandi basuye kubivuga mugabo déjà été content ko bagira ordonnance ngo bakontrola les prix. Biye rero nibaza ko umuntu agutuma ibintu bidashoboka kandi abona ko bidashoboka mu nyuma ntashobora kugaruka ngo kwidogere ngo ntibabikoze. Je nasanze ari umudamu sini capacité de solution des problèmes narazalitse ko cyane muri iyi minsi. Hanyuma kuba mu défense au président ntabyo nzi ko aguma muri gouvernement nibaza ko je ne pense pas qu'il ait échoué ko bamaye akazi kadashoboka. La preuve na ministère barayikuye ubu bayijanye mu kintu un peu hétéroclite comme ça ntibazosubira kubwira umuntu ngo bifocaliser sur ça. Peut-être icya gatatu ari mpereza ko nari nzi ko le gouvernement izana un focus important sur l'emploi.
ikibazo cy'akazi bagumye bakinwa ya dans la fonction publique et le travail biyabagira nibaza ko nta gishasha kiriho ko gérer la fonction publique ni nk'abo muri tendance si ibintu birebire cyane. Par contre, la réflexion sur l'emploi qui doit être au centre des politiques macroéconomiques ni ikibazo gikomeye cyane kuko abantu bayize ishuri kuva muri 2010 75% bara nakazi baronka n'abakaronka ni sous-emploi l'histoire du paillage tout ça le programme stable bavuga la question de l'emploi yari kwiye sinigene bari kuvyita mugabo je ne vois pas comment muri structure actuelle l'emploi izoba au centre icyanyuma iyi tendance yuko ibintu vyose vyanse babishira muri présidence nivyo babona umenga vyakunze bashira muri présidence ngo payeje igiye muri présidence ngo ikindi giye muri présidence berebe muri présidence ndara kuvuga kwako mu proposition akagatima kuko umenga la présidence nta nabakozi bifise bafise experience benshi nabagenzi bazanye bamwe badutukara fois passé nta ntuzi nta capacité aujourd'hui yaba conseiller sectoriel fort mu madomaine amwe bariho dufaso ko ibintu vyose ujana muri présidence vyane la fois passée yavuze ngo ministère ndashaka kwishira muri présidence ngo byose ndashaka kwishira muri présidence ico rero kintu cyo kuzana en cabinet umenga nabantu bazoje baradepana de la présidence ico nibaze ko kitari kubandanya reka ngeze ngaho turasubira hano yego murakoze cyane siko professeur peut-être akantu kamwe sur les affaires étrangères niko nenda kibagiye ni très important kuko tubandanije muri la diplomatie belliqueuse des insultes nkujya bazanye twarandikiraniye gatoyi bon moi il m'a pas insulté namwe explicite byumvise kandi il ne m'a même pas bloqué comme son prédécesseur mugabo la diplomatie belliqueuse c'est un mauvais signal beaucoup mu France bavuga c'est de tomber do cari dans l'expression très connue du mythe de Sisyphe la diplomatie belliqueuse biza guhagarara kuko nta coopération internationale monétaire financière n'umuntu aza gutuka abantu kandi ari partenaire ico ni kintu je pense que le choix de continuer la diplomatie belliqueuse nkujya ahora naho yari yagabanije par rapport à 2015 ico ni kibazo ngejeje murakoze cyane sinzi yuko professeur Karayenga ariko aratwumva nimba ariko aratwumva yogerageza gukora kuri micro agasaba ijambo kugira ngo dushobore kumuha ijambo kuko turabona aduga amanuka ariko kandi akatubwira yuko ariko aratwumva ngira mukanya nimba ariko aratwumva araza kubikora Pacifique Nahazwe kumbure ko hari ibyo twabonye byasohotse byashitwe ahabona nk'abagenywe bashasha mu mabanga ariko kumbure mwebwe mukunze kuronka amakuru yo mwibanga hari ibindi tutamenye bajya bagiyeho bahiswemwo gute ku bandi abandi twari tuzi tumenyereye abo mwari mwiteze batokuwe bari bande mugabo mwasanze birukanye nashaka ahubwo bwa mbere manze mere nkunganira mugenzaje hano muri kino kiganiro ku bibazo bikomakomeye vyari mu gihugu yabiciye ko hariho igisata umuntu atabona neza ko kiri mu byashyizwe imbere nkuko ngo prioritaire igisata c'ubutungane uravye ingene cagizwe ni kimwe mu bibazo bikomeye gose byishe igihugu muri kino gihe dufise ubutungane abantu baheze iminyororo ntibarekugwe ni nibara kuko umuntu yahejeje umunyororo wiwe ukamumupunze bisa nuko woba waranamunyuruje kuko nta kintu na kimwe ugisigaranye gisigura ingene umuntu yahejeje umunyororo aguma apunzwe dufise abantu bejejwe nabo nyene baguma bapunzwe imyaka igahera umuntu yarejeje aguma apunzwe n'ubutungane bupfunga abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake baheze muri uwo munyororo n'ubutungane kandi budahana abantu bakora ivyaha bikomeye cyane ibyo kwica abantu ibyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'ubutungane by'ukuri busa n'ubutakibaho nibaza ko cyambere cyo umuntu yoshima kubona Domine Banyankimbona kuwe kuko by'ukuri muri ico gisata nta kintu na kimwe yigeze amara mugabo uravye ingene ubushikiranganje buciye buza bumeze muri kino gihe igisata cy'ubutungane cyo nyene cyari kinini gifise ibibazo bikomeye baciye bongera ko ari cyo kizoca kiraba agateka kazi na muntu ku bwanji byo ntibyari bihuye kubera ko ibibazo binini by'agateka kazi na muntu dufise mu Burundi ni ibibazo usanga binazanana muri ubwo bushikiranganje nyene ko umuntu atwara ubushikiranganje burenganya abantu
ari nawe azoba atajejwe n'agatakazi na muntu kubwanje numva hariho ingorane aho hantu kuko siwe nyine azoca agaruka gusubira kwivugako. Ikindi kiboneka kuri uyu mushikiranganje yashize imbere n'umushikiranganje umwe ava mu bwoko bw'abatwa, naco umuntu yo kivuga koko ari nk'intambwe ko muri ubwo bwoko bwamye bukumirwa haboneka abahabwa amabanga akomeye cyane nk'ubushikiranganje bw'ubutungane. Ariko ico mbona gishobora kuba kibi nuko intambwe yiwe ya mbere yaciye iba iyo nyene yo gukorera kuri ico cy'ubwoko bwiwe. Igikorwa kiwe cya mbere cyabaye ico gukorera cyane ku bibazo by'abatwa. Ku bwanje nibaza ko byari kwihugira n'ubushikiranganje bubijejwe bwonyene kuko ubwo bwoko bwasigaye inyuma gose bwarenganijwe muri byinshi byari bikenewe ko bugira ubushikiranganje bwavyo. Ariko ko babivanga n'ubushikiranganje bw'ubutungane ugasanga nk'ico kibazo higiye kuja imbere y'ibibazo by'ubutungane byari biduhanze. Ku bwanje mbona ko kino gisata kitahawe agaciro gikwiriye nk'uko byari kuba twari kuba tubyiteze. Hanyuma ikindi kintu mbona ko cyari gikomeye ndayishimiye yanavuze igihe amatora aheze yarabwiye imigambi itatowe hamaze gutorwa umugambi umwe ko abantu batokwihebura, ko hageze gushinga inzego azoshinga amabanga nabo mu yindi migambwe. Ivyo ntibiboneka uravye ino leta nico kimenyetso nyene cerekana umuntu abagiye gufatanya abanyagihugu biwe mu kubaka leta, hagira leta iserukira abantu batandukanye. Ariko nk'uko vyabaye ku zindi nzego zose zimaze iminsi zihaja ni leta ya CNDD-FDD, kuko izindi nzego zose umengo zije gutwarira uwo mugambwe gusa, si inzego z'abarundi bose mu butandukane bwabo. Muti ni nkabande umuntu ashobora gutangara ingene bavuye muri leta. Iyo leta ni leta ku bwanje yananiwe rwose ku buryo usanga binagoye kubona uti mbega ninde yarakwiye kuhaguma. Hari abari bidogerwa buhoro, fasha umushikanganje w'imigenderanire nk'uko mugenzi wanje hano mu kiganiro bivuze. Shingiro imyidogo ntiyari myinshi cyane kuri Shingiro, naho igisata ciwe naco nyene kitateye imbere. Uravye izindi ngorane atashoboye gutera uwo muti nk'izi njyane zo mu karere zigumaho, ntubona ko yagize uruhara kugira zihere. Ariko ntiyari muri abo ba mbere bidogerwa. Ufashe hariho nk'umushikiranganje namye mbona bamwe baguma batwandikira ngo bariko baramushima Muyabaga Veniste muri fonction publique. Twe muri Fokode hariho twamwanditse ko ku makosa amwe yari yabaye umushikiranganje bwiwe, ariko wumvirije abakozi ibintu batwandikira abo bakorana abanyagihugu ba fonctionnaire batandukanye bumva bo bamushima. Ariko nkuko ndabivuze muri rusange n'ukuri sinovuga ngo hariho umushikiranganje mbona mvuga nti uyu muntu igihugu kirahombye kubera avuye muri leta, ntavyo mbona kuko ntibana bitwereka ngo tubone nyene ikintu gikomeye bariko baramarira igihugu. Nayo mu bakuweho ho ni umuntu harabo umuntu avuga ati by'ukuri aba bagiye hageze. Hari nk'abashikiranganje batanu mvuga ko bari bidogerwa rwose, ibisata byari byaragoye rwose. Umuntu ahera kuri twamaze kuvuga Marie Chantal nije imbere we yadugijwe, ariko hari nk'umushikiranganje arabi vy'igitoro uyu Ibrahim Uwizeye n'umushikiranganje yabeshi incuro nyinshi cyane. Yama ariko aravuga ngo igitoro kiriho, ngo kiriko kiraza, ngo baragifisi Dar es Salaam, ariko ico gitoro ntikigere kiboneka, agasangira imvugo n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma naho byashikira umushikiranganje wa mbere ukumva vyikura ko ati ico kibazo je ntimukimbaze, ze murakibaza abo nyene bagifise. Rero uyo karaba igisata c'ubutare ivyo bagikozemwo ko cagiye kiragenda. Ibrahim Uwizeye yagiye n'ukuri ntiyaza ko atawutangara. Ubundi mushikiranganje yari yidogerwa rwose ni Martin Niteretse mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Imvugo yamuranze, ibintu yagiye arakora, imigambi yo kuzimya abashinga ntaye mu gihugu, kuvuga ko abigeme batwaye inda ari ukubakubita kugira bavuga babateye inda, kubangamira amashyirahamwe yigenga, gusambura imigambwe nk'ivyo yakoreye SNL. N'umushikiranganje vy'ukuri igihe ciwe ngira yari yaratevye gose gukugwa. Namaze kuvuga ubutungane ntawo mugarukako. Ubundi mushikiranganje yidogerwa cyane yari
w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko we yagezaho yaka amafaranga abanyagihugu y'ifumbire abanyagihugu ntibigera baronka iyo fumbire barihiye hagaca umwaka imyidogo ikaba myinshi inyishu ntiboneke haravuzwe bimwe bya anagesa bagenda bagapanga ibigori abanyagihugu bimbuye mu nyuma ukumva ngo amatoni n'amatoni yaraboze byabitswe nabi yanakekwa rimwe na rimwe mu bijyanye n'ibyo kunyuruza amatungo y'igihugu uwo nawe nyene wumvirije ingene yari abantu bamwumva nta gitangaje ngo abagiye umushikiranganje yababaje abantu yari yatanguye neza agaheza nabi n'uwitwa Dieudonné Dukundane yari yajya umushikiranganje w'umwete mwinshi cyane yiruka hirya no hino araba hari binogo mu mabarabara bikosora ariko arangije nawe nyene atawukimwumva atawuzi yahereye ahubwo avuga mu byo gutera abanyaga amaparcelle abantu n'amatongo amakontra yakogwa mu buryo butumvikana hari abaje gusinya amakontra mwijoro mubiri we nibi bijanye n'ivy'inyubako uyo nuvuga ko yatanguye arakarorero ariko ahejeje nabi cyane uravye ingene impera ziwe zigenze muri usanga umajije uti leta ndayibona gute uretse ivyo uwo turi kumwe mu higaniro yamaze kuvuga bona nk'ivyo by'ubucuti nuko habonekamwo ko Evariste Ndayishimiye arondeye leta yiwe koko kurusha uko byari bimeze ku zindi leta iyi ni leta yiwe aho we nyene yitoreye abantu biwe aho we nyene agiye kugira ingufu zose kuri leta kurusha izindi zashobora kubamwo ababoneka nk'abakeba b'indani mu mugambwe abari kumwe n'impande bakebanye n'umukuru w'igihugu cyangwa ashobora namaze kuvuga kugira umushikiranganje wa mbere ashobora kubaho kunyinyurana ni leta yiwe nico mbona je muri uwombaza mu ijambo rimwe novuga nti yakoze akazu kiwe yakoze leta yiwe azokoresha uko abyumva uko bigomvye ari nayo mpamvu mu mpera iyi leta inaniwe ta nica azofisa asigura kuko n'abantu biwe yitoreye koko Ego me Pacifique murakoze mugenzi wacu Jerome Kazabuke yatubwiye ko yashoboye kuronka Atanazi Karayenga ku murongo niya bari ko batwumva Atanazi Karayenga turabaramukije kandi turabaye ikaze mu kiganiro sinzi ko bari baratwumva kumbure ko ngira haracari ikibazo kuko Atanazi Karayenga turamubona ku murongo kandi aratubwira ko ari karatwumva ariko araza ku murongo akavaho nimba ari karatwumva Atanazi Karayenga mugerageze mukore kuri ako kamikro kari mubona imbere yanyu hanyuma musabe ijambo kugira dushobe kubaduza gutyo tubahe ijambo kuko murinjira mugasubira inyuma nituzi impamvu biriko biragenda uko ariko arisingira mukurinda ko tubitunganye nimba haraka bazo mufise kandi mwoba murabaza ndenza ko hanyuma ego tuzibere ngira tube turabaza Professor Ndenza ko hari kibazo Pacifique ntazwe yigeze kugaruka ko kijanye n'amafaranga leta isanzwe ikoresha mu byadushikirije byabonetse ko ayo mafaranga yaduze cyane mu buryo butangaje kandi tubona ko abagize leta bobo bagabanutse cyane ibisata byo mu biro by'umukuru w'igihugu akaba ari navyo biboneka ko byahawe amafaranga menshi cyane kurusha ubushikiranganje busanzwe buyakoresha mu migambi y'igihugu mbega mwebwe ivyo mubona ari bisanzwe canke harimo agahatsi urakoze ibyo si bisanzwe kuko bariko baravuga ivy'ibiciro na inflation yaduze n'ingene bidoye byo mu ministre aheruka igihe cyose leta veut vivre mieux que ses citoyens kuko nico bivuga mu gifaransa coroshe aussi longtemps que l'État veut vivre mieux que les citoyens bakaugmenter les dépenses publiques nta kintu na kimwe kisoshoboka yuko abantu bavuga ngo bazobateza imbere ama programme vision tout ça iyi tendance yuko l'État cherche toujours à augmenter ses dépenses publiques pour vivre mieux que l'État igikurikira nico bita la taxation sans législation ubu nivyo biriho c'est-à-dire yuko
l'inflation devient une taxe sur les citoyens. Umva ivyo amataxe na Pacifique yabivuze n'ivyo turi kumwe. Ikiri terrible nuko il y a une taxe sans législation. Normalement les taxes ni du domaine du législatif. Mugabo ce qu'on appelle la taxe sans législation ni bivuko l'État se finance sur l'inflation iri ku bacitoyen donc en augmentant ses dépenses. Ico ni kibazo sinzi na ministre des finances ndaje kubera kuko nico tuzomurindira ko abavuga abidoga tout ça. Donc le fait de kuduza amahera cyane iraboneka yuko aussi longtemps ko leta igumiduza ivyo bateye ikibazo. Hanyuma peut-être ikibazo tambajije Pacifique yavuze nayo nibagiye kandi ari très important no mu bindi byose ibi by'ubutungane bashira hamwe na droit de l'homme bashira hamwe na genre noyer les questions de genre et d'égalité, disons prenons les questions d'égalité en général ni très important ou un indicateur sur les indices de Gini, les indices d'inégalité. Je vais poster quelques graphiques tout à l'heure. Ni kibazo gikomeye turiko twivolver une société inégalitaire terrible. Les questions d'égalité ni kibazo cyari gikeneye une structure canke un cadre kukigira. Uco ufata la justice ugashira hamwe urumva iyo Pacifique yavuze vraiment nuko naye navyumvira ariko ni très important yuko abantu batera ingorane ucubwira ko baza kuziresolve kuko abantu baje muri droit de l'homme kugira barabe ko bogira pression sur la justice ngo barabe ko batezurira. None wumva umuntu ateye ikibazo acabajije parti akaba ari wagiteye ukaja kumubaza ngo wateye ikibazo kandi ababizi nico question négative. Ico rero coco c'est un peu lié à l'économie aussi kuko iyo la justice itariho les gens n'investissent pas les droits de propriété bavuze wa ministre wa travaux publics yarafise yagomba arondera ama parcelles partout avuga il voulait exproprier les gens tout ça je sais même pas ce qu'il faisait bakarondera ama parcelles so quartier hehe kizingwe ngo ama parcelles ngo bakubaka ama appartements alors qu'on voyait que c'était une sorte de grab comme on dit en anglais chercher à accaparer certaines terres urbaines et les distribuer entre un petit groupe. Mugabo bakabishira ngo bagomba kubakira ama appartements alors que visiblement on n'avait pas d'argent aujourd'hui. Bon, la question du logement naco nyene ni kibazo gikomeye tutabona aho cagiye kuko le logement est bien le logement en général amaleta ya kera yaragerageje barazana SIP barazana ONEL barazana ama structure barazana ECOSAT barazana projet DUB dans le temps bakera murabizi hariho des initiatives naho zitashoboye ku résoudre la question qui existe un peu partout. On voit qu'on a construit des quartiers uhere kwijabi ugahera ku Musaga za n'ahandi hose ugahera baragerageje mugabo aujourd'hui la question du logement je ne le vois pas dans ce gouvernement. La question de l'emploi, la question du logement, ni aux questions à justice, bien sûr, la question macroéconomique. Aba ministre bagumyeho 2 sur 3 n'abagore, je pense que c'est une bonne chose kuko abagore bakora neza, la santé, le commerce. Je reviens sur le commerce. Nguyu mu ministre du travail niba mujija hariho ni bombe. Les gens ont posé une bombe sur la question des pensions, ngo azoha pension ngo 100% de dernier salaire. Ubu byo mu ministre du travail natagishobora bazovuga ngo ntavyashoboye. Iyo nico bita un devoir impossible dès le départ uya kwa shantaye na inflation. Kuvuga ngo bazoha 100% ngo le dernier salaire ngo ba pensionner nta gihugu na kimwe biriho nta bishoboka de façon intertemporaire. Ico kibazo umuntu azokimwevaluer ko dès le départ azabamurenganije kuko c'est un problème qui n'a pas posé qui ne peut pas résoudre. Je dirais que c'est impossible dès le départ. Nanabi yashantira yagize by'ama intervalle bishoboka. Peut-être on peut kuramire babihindura bakaza nka 50% naho nyene aujourd'hui uravye les investissements za INSS et tout ça nta capacité financière yo gutanga même je sais pas un petit pourcentage ni un peu ça ni byo bibazo na bon umuntu abuze araho yibagira je suis moins structuré que Pacifique bon va dire un peu murakoze cyane kumbure Atanazi Karayenga ndabona twamuronse ku murongo. Atanazi nsinzi ko umutwumva mwugura ka micro. Atanazi Karayenga muratwumva ubu kumbure musubira mugakora kuri iyo micro irugaye mukayugurura turababona ko muri ku murongo.
Atanazi Karayenga nimba muri ko muranyumva kora kuri ako kamikro ako karongo karimwo kavemwo mushobore kuvuga nimba munyumva. Kumbure kongira haracariho ikibazo tutaramenya ico coba kiriko kirava ko mu kurindira, ariko ngira Pacifique nazwe mu kanya murumvise hari ibibazo vyugarije igihugu kandi ni byinshi, ariko Atanazi Karayenga nimba munyumva aho muza kuba mushobora kuvuga hose mikro yanyu yuguruye murashobora kutubwira ko muriko muratwumva. Kumbure ko mu kurindira ngira aragaruka. Pacifique mu kanya umuhinga mu by'ubutunzi yari karerekana ko hari ibibazo uno munsi igihugu kiri mu bibazo byinshi. Mbega aba bashizweho kiretse uko mwavuze uko bagiyeho n'ibibazo abarundi babahanze kwa maso ku bwanyu muravye aho igihugu kigeze icyari cihutirwa uko baba baratowe kose n'ikihe batezo gukora mu maguru masha? Abantu bagenywe iwacu hariho ubwira ukwimenyera gutera gukomera. Ubundi mushikiranganje wa mbere akigiyeho aragerageza ko mu mwanya wa mbere nyene hari ingingo aca afata zihuta zorohereza abantu bakanezerwa bakumva kumengo hari ikintu gihindutse, aravuga abantu bakamwumva. Ariko umushikiranganje wa mbere aje ari mu gacerere, mu mwanya hari ibibazo bikomeye cyane. Hari n'ibintu biriko biraba umuntu yavugira ati mbega ni nabaje kugwanya iyo leta bari mu butegetsi nyene baje kumutega umutego. Ibaze waraye urahiye waraye ushinze leta, ubwo nyene mu gihugu cyose amatara akacacika ku rugero bavuga ko no mu buruhukiro bw'ibitaro muri za morgue ata muyaga nkuba uriho, ta gitoro amamashini y'ibitaro afise. Bagahamagara abantu nyaruka nyabu na mukure abanyu bari mu buruhukiro barashobora kononekara murabiyo mu bajana, nta na kimwe gishoboka, nta gisigaye, igihugu kikaja mu kizime. Kumva mu urgence y'ibitaro banagira bati ubebe bwari mu makuveze, ukumva ahantu hose imyidogo, amazi akacacika, imiduga bikaca byunyuka ahantu hose, ukumva bariko barabura ingene biyunguruza. Umuntu ashaka kwibaza ni ibintu bipfuye bahuriranye gutyo gusa. Hari abo mu butegetsi kumwe baguma banyinyurana bo babiteguye kugira ngo iyo leta itangura atakigenda, hanyuma ukacubona wa mushikiranganje wa mbere nawe nta namwe tumwumva, ntaco ariko arabwira abarundi ati ehe ingorane ihagaze aha, ikibazo nacumvise ndiko ndiruka kugerageza gutora umuti byihuse. Nta na kimwe avuga, nta na conseil de ministre yihuta icikora ningoga kuri ivyo bintu. Ingana umushikiranganje wa mbere aje yifitiye itiro, aje gusinzira, aje kuryoherwa, nta tumubona nk'umuntu yerekana ko aje ahangana n'ibibazo. Uravye nk'igihe ndira ko buciya b'umushikiranganje wa mbere agasubirira arenga iyo Bunyoni, hari ingingo zihuta yashitse afata zafashwe muri uwo mwanya kije, ku buryo abantu mu mwanya wa mbere naho bafise uko bari bazinda kugarika bagira bati nkeka rigiye guhinduka. Terega bwa bundi Bunyoni yari yarici ibintu byose, abantu baribuka ingene ubwo nyene haciye hafatwa nk'ingingo y'ukugurura imbibe z'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo nyene atani itangazo ribaye abantu bagiye babona imbibe zuguruye, hanyuma barundi barasubira kuja mu Buganda kurangura baciye mu Rwanda atangorane. Abanyarwanda barinjira mu Burundi, abantu baranezerwa ingene amahoteli asuye kuronka ingenzi, amafaranga mbamakungu ariko araza aciye kuri abo banyarwanda ariko barinjira, abarundi ku mipaka barasubira gushora atankomanzi. Rero ubu nta na kimwe turiko turabona. Hanyuma muribuka mushikira Gervendera ko buca kije hari ibibazo bijanye n'ifumbire, abantu bataronka ifumbire, cyo gihe yacitangwa iraboneka. Hariho ibibazo by'igitoro nk'uko biriho n'ubu, ariko ico gihe mu mezi ya mbere igitero cyaciye gisubira kiraboneka, biza kuyangara mu nyuma. Ubu rero dufise buce nimba jazanye uburengeti, nimba meze gute, nta na kimwe turiko turumva uwo mushikiranganje avuga. Wa mbere wagenda ko bashikiranganje bo nyene bamwe ingingo bahereye ko
nk'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kumva ingingo ya mbere azanye agihejeje guhana na mugenzi we asubiriye aca avuga ati guhera ku wa mbere abakozi mwese bo muri ubushikiranganje muzoba muri Gitega ntawe uzosubira gukorera i Bujumbura mu bihe by'ingorane igihugu kirimwo ubu ingene abantu biyunguruza ubukene buri mu bakozi gufata gihutihuti iyo ngingo ntubanje no kubagisha inama ntuvuze uti mbega mwagize ikihe kibazo kugira ibyo bintu biyo bitagiye mu ngiro kuva kera vyagenze gute ngo umushikiranganje Deo Guide Rurema batabikoze vyagenze gute ngo Dr Santos Niragira ntabikore vyagenze gute ngo Prosper Dodiko ntabikore undi akavuga ati jewe ndaje hariho ugushaka k'umukuru w'igihugu nuko ngenderamwo ndabitegetse simbanza no kubumviriza iyo leta ije gute ntaho tubumva nta muti tubona nta cyizere twumva aba bantu baje bazanye muri rusange wumvirije n'abantu hari ukuntu iyo leta yahindutse hari gisharara wahora wumva mu bantu hari akantu wahora wumva mu bantu wumva umenga hari ikintu kibaye ubu nta na kimwe abantu bumva bose bavuga ngo nta gihindutse nta na kimwe twiteze ahubwo aba bizoba inyuma y'ibyo twari dufise bigiye kuyangara niko ntawe ushobora kumenya hakiri kare leta ikigiyeho ngo bizogenda gutya mugabo ako kantu ka mbere kaba mu minsi ya mbere umuntu akaboneka ko hari icyizere na gitoya atanze barakabuze icyo nokwita nka etat de grâce bagitangura uyu mushikiranganje wa mbere na leta yiwe ntavyo bafise batanguye abantu bose bavuga bati ntaco tubitezeko iyo ni ngorane ikomeye kuri iyo leta Egome Professor Nezako mukanya gatoye tugiye twibusaba ariko badukurikirana ko minute 5 gusa tuza kubaha ijambo babe barikazanura ariko imbere ko tuha ijambo ariko badukurikirana nagira mbaza akabazo Professor Nezako Pacifique yagize ati leta nshasha nivyo iriho ariko nta cizere nta kigiye guhinduka mbega namwe nuko mubibona canke murabona areka hako hinyanyugwa hakagira igishobora kugenda icyo hinyanyurwa nuko boreka kuba incapacité kuko ikibazo twabuze abashikanganje twibaye kubuza ujya yahahora uravye rurangaje yatangiye kubwira abantu atireka kwita abantu ibipinga akabwira abantu ko borukrita mu ma projet Banque Mondiale les gens compétents urabona ko atanguye kuzana langage vraiment de coordination comme on dit mugabo il a été incapacité gushikaho amera nko admissionner sur place kuko umuntu ashobora guha akazi mugabo agashaka imitego tere udashobora gukora iyi leta nayo abantu bari muri urabona benshi baracari bato barakeneye akazi ikintu cyoshoboka nuko baboreka kuba incapacité ce dont je doute kuko le cercle du pouvoir ishobora kugumira hejuru yari informel uko vyahora hanyuma ministre bakaba des assistants virtuels b'executive ibintu bababwiye mugabo badashobora gupropose ibintu ngo bipase le petit cercle de décision informelle qui gère le pays au moins depuis 2015 ariko zateye n'ibibazo bya taux de change n'ibindi tout ça ico j'avoue je ndavyumva kuko je vois le problème mais je n'ai même pas de solution kuko abo bozana bose tendance yo gucentraliza le pouvoir bakayiha un groupe informel yaba inaformel kuko la direction d'un pays de façon informelle ni terrible kuko tu ne sais même pas à qui s'adresser bagahindura ibintu byo kurokrita abantu babo parlement ma ministère gouverneur n'ibiki kuko à la fin ubukre abantu atasanction ishoboka uzanye inshuti n'abagenzi urumva uvuga uti usanctionne uyu ni musanction bachibutireka twe turarindira ko uyu muntu wanje ni mu sanction niyo problème de depuis 2015 baravuga bakidogera abantu ko bagize ibiki ngo nta numwe tubona n'abagiye baragaruka ko bagira bati nanaka ntimwamukoye garukana n'uyu wanje kuko nico kimwe ico ni kibazo gikomeye yuko l'évaluation de l'efficacité des actions itabaho
kubera ko atawushobora gusanction umwana wiwe mwene wabo mwene w'umwana we etc. Nico gituma nabagirwa n'abagaruka gati none bajye bako mutabakuye baca bagira bati reka rero basi tubareke tuzane nabuvuga basi. En fait nico niyo inquiétude mfise, inquiétude ya nyuma la question de l'inclusion. Ama gouvernement yose yagiye murazi nyine byagenze. Ubu twasubiye dans un système militaire autocratique, président de l'Assemblée, président du Sénat, président de la République, ministre de l'Intérieur, ministre. Izi les régimes za conseil supérieur pour le salut national zari zimeze uko. Hanyuma abantu bakabaha akazi baravye abantu ba propose par le conseil. Hanyuma l'exclusion yarabaye déjà n'ont pas accepté l'exclusion. Nous de façon intertemporaire abantu baba ibituvuga ifupa ko babipersonaliza cyangwa bavuge ngo tuzana amacakubiri niki. C'est une question abantu batinya bakavuga ngo nongura umanyamacakubiri n'amacakubiri ariko abantu barazanye des pouvoirs zabo bava hamwe urabona ntaho zadushikanye abandi baravuye hasi baravyanga bati ntibibandanya mwazi ngene vyagenze naba bubu le conseil général baha nuko bu twari igihugu pour tout le monde ibintu za le clan la région les amitiés n'ibiki bakabireka twe ntizoba tukiriho mugabo abana babo bazobaho uko kujya byabagendeye n'abandi bacu bose etc. Donc les mêmes causes dizana les mêmes effets. Ico nico jewe kigira ndakunda no kubivuga abo duhura nkababwira nti ibintu muri ko muragi batuzinanye ko kameme bari ko George Ndwakera. Hawe ibintu muri ko mugasi mbona ko nous qui avons vécu le passé à l'époque twabona ko menga n'ibintu bisanzwe na twebwe bamwe abo papa na je sinari mo ko j'étais aussi exclu uko ntaba mu ntara bavamwe bategetse mugabo twari exclu bagacha baba ko tutari exclu ubuho benshi ni exclu. Iki kintu rero bagikorere ko tureke n'ibyo byo kwitega ibintu uzanye un pouvoir qui exclut une partie de la population oui tega kwiki c'est un peu difficile. Ibindi ni spéculation turaja kuvuga ibintu vya macroéconomie vya taux de change n'ama réforme mais no guposta les priorités muraja kuzibona bashobora gukorera ko pour voir si on peut redresser l'économie mugabo ibi la base c'est la paix, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est la projection dans le long terme, l'avenir commun etc. Ivyo utavyibona mwe cyo bituma ababishoboye bahunga abandi bakajaye abandi bakabona etc. Voilà un peu ce que je voulais dire. Egome murakoze professeur Ndeza ko ngo twaduje kubivuga turinjiye mu kice ca kabiri ca kino kiganiro no kuvuga ngo abari ku murongo bifuza kugica babajije abatumire bacu canke bafise ico baterera kubijanye n'iyi leta shaje herutse kujaho barashobora gusaba ijambo tukabaduza kugira ngo bashobore kubaza ikibazo canke bagentererano yabo. Ariko imbere ko duhijambo bamaze kuduga tubibutse ko ubuza gufata ijambo aza kuba afise iminota hagati y'itatu n'itanu kugira ngo tushobore guha amahirwe abatari bake bashikirize ivyiyumviro vyabo. Uza kuba afise ikibazo acerekeze ku mutumire ashaka kukibaza kugira ngo vyorohere abatumire nabo bafate ibibazo vyabo bashobore no kuvyishura mu mwanya ukwiye. Ico twosaba baza gufata amajambo kandi nuko twogerageza gukoresha imvugo yubaka ntiduterane amajambo canke ngo dukoreshe imvugo yo kugira ni kuvuga nabi. Reka rero jibe ni wabunkundiye ngira ngo twotangura kwakira abamaze gusaba amajambo. Ego ariko twongereye tusabe n'imbabazi kandi tumenyesha bariko badukurikira yuko hari umutumire n'ubu bitarakunda yuko dushobora kumvikana nawe ni professeur Atanazi Karayenga mugabo ngira turabandanya tugerageza kumbure ariko mu kurindira ngira twoba turakiye batatu bambere. Egome uwatangwe gusaba ijambo ni Ndondeza Mangetengete ni abari kwa twumva yo kugura akamiko kiwe akabazo kiwe aca kurikirwa na Bob Hikazanure. Ndondeza ahejeje kubaza ikibazo cyiwe. Ndondeza ari mwa mutwumva mwo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo cyanyu. Ndabona ngira ngo aciye amanuka ngira aza kugaruka. Bob ni mwa muri ko muratwumva mwo kugura mikro mukabaza ikibazo cyanyu. Bob tuza turumva inyuma yanyu ngira ngo muza ahantu hatarugwa mu bwinshi.
muranyumva ubu yego turabumva. murakoze cyane mwiriwe mwaramutse bivanye n'aho muherereye ndashimiye cyane abateguye kino kiganiro muranyumva turabumva. ndashimiye cyane abateguye kino kiganiro notre gouvernement changement de cas ou simple continuité décryptage jewe icyo mfise kuvuga kuri iyi suje nuko ahubwo tuvuye mu bibazo ahubwo twinjiye mu bibazo bikomeye cyane twinjiye dans le pire kuko nimba n'umunsi dufise ministre des affaires étrangères canke ajejwe imibano mu karere n'ibiki umu extremiste yabigaragaje no ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe mes chers amis ni ikintu gikomeye cyane umuntu adashobora kwirengagiza kiza ahubwo congereza ku bindi twari dufise twibaza ngo ni ukutugirira nabi bisanzwe ngira ngo ni politiki ariko ubunye ho haje n'abandi bantu guverinoma ihari ihagaze no ku bintu bijanye n'amacakubiri ni ukuvuga ngo bya bindi twamye tuvuga kuva kera bagiye kubishira mu ngiro ivyo bitihwe mes chers amis murabona ko tugira ibiganiro kenshi cyane kandi abashimira ababikora Jiriberi ndagushimira cyane Jiriberi wo muri Europeya ndanakwibutsa ko muri 2016 wampaye indaro mu Rwanda i Kigali ndara mu nzu yawe iminsi ibiri petetre navyo wibuka kubera uri umwana mwiza uri umuntu mwiza wumva ufasha abarundi mugabo je ndagushimiye mboni yakajya gushimira ngahanye muri public murakoze cyane Bob. Ego waramaye indaro wibuka umuntu wahaye indaro agenda mu Uganda. Ego ariko ngira mwakoze batwavyumvise murakoze ngira muzo ndondera inbox hanyuma mubandanye ku byo mwariko muraterera ku kiganiro nyimba mwarangije. Oya ntabwo narangiza kandi ntaratangura. Ariko umwanya uri kurabajana Bob. Okay jewe rero kugira ngo ndase ku ntego ku mwanya uri kuranjana turafise ikibazo tumaze imyaka nk'abarundi yo kwidodomba turi dodomba cyane turavye ibibazo biriko biraho mu gihugu cacu twese turi muri ababebe kuveze zapfuye ibiziga byabuze ukuntu bibikwa haje guverinoma hagaraye ku bwoko ariko nta na rimwe tugera kuri ikintu nk'abantu nka mwebwe nemera kandi nubaha cyo gufata ingingo yo kugira bino bintu bihagarare ico nico kintu tugomba guha agaciro gusumvya les propositions nase yuko n'ivyo mukora ari ibintu vy'akamaro byo gutabariza mwebwe deja muba muri mu kazi ko gutabara nimba utabarije nimba uvuze kitagenda neza uba uri mu kazi ko gutabara ariko aho tugeze n'umunsi kuri uyu munota guys turi mu gihe tugomba bino bintu biriko biraba tubihagarike nasaba abantu bose baba influencer nka mwebwe twemera guhera n'umunsi guhera ejo dutangure guha ijambo abantu bariko baragira ico bakora kugira bino bintu bihagarare gusumvya abantu biyumvira ivyo tuzokora ejo nkatumirira abarundi bose turi ngaha kuri uyu munsi mwiyunge ku ntare z'intaheba za Rede Tabara ndabibasavye ndabisubiyemo abarundi mwese turi ngaha mushaka yuko tugira ikintu cihinduka mu gihugu c'iwacu dusubire kugira igihugu tugende Europeya isubire isamirane Europeya isubire isamirane mu gihugu fogo disubire ikore mu gihugu mbonima asubira korere mu gihugu
refronderi bagize intambwe bagaterera bagafata intambwe kugira ngo bavuge no mu bintu bitari ko biragenda neza dusubire mu gihugu muze mwiyunge. urakoze cyane Bob, ngira ubutumwa babwumvise. Bob ugerageje ariko usangize ijambo abantu. jiribe c'est pas bon ibyo bintu ukora c'est pas bon kubera turi muri urgence il faut ko bumva la solution gusumba ibyo bintu by'ibiganiro mugomba muvuga ngo habaye il faut que la solution soit là kugira abantu bayikwirikiza ibyo bintu ndabyamaganye kandi tiwe mon frère. Murakoze cyane Bob. kubera ko turizi imyaka n'imyaka turunara page tuje muri solution. Yego ngira muze mugomba kugira akavirigire hageze kuri icyo kintu kandi namwe mubabaye